muri iyi minsi turiko turasenga dusaba Imana inkomezi, naravuze ngo Mana undinde, kuko twese turafise ingene twarezwe, turafise culture twakuriyemo n'indero twahawe. Ico ni ikintu kitugize, biragoye kenshi kuntandukanya n'ingene narezwe. Kandi kigira kabiri, biranagoye no kuntandukanya n'ivyambaye ko mu buzima. Experience zanje, ivyo naciyemo vyiza na bibi biranyempacta, birafise trace vyashize mu buzima bwanje. Uko tumeze kenshi n'ibintu vyikoze mu gukura kwacu, bivaye n'ivyo duhura, n'ingene baturera, n'ingene batwigisha. Ugaca usanga imico yacu n'indero yacu n'ivyo twabayemwo ni bimwe mu bintu bishobora kutubera blocage. Kuko iyo Imana ije kuvuga ntivuga nk'umurundi, kandi iyo Imana ije kuvuga ntivuga nk'iyakomeretse, ntivuga nk'iyanezerewe, nk'iyababaye. Iyo ije kuvuga ize kuvuga nk'Imana. Rero kenshi iyo Imana ije kukubarira ikintu, hari igihe ikubwira ikintu ugasanga iguhamagariye, uravyumva ikintu wewe uko wiyizi ukabuzi ko ico kintu atacu ushoboye. Hagutevye Imana ngo uyibwire ngo kumbure Mana urihenze, kumbure uguye kuri adresse itariyo canke muri GPS yawe yaguhenze, Mana ngiruje kubabanyi. Haguhaririza Imana, ugomba kuza muri iyi attitude yatumye Mariya avuga ngo bizogenda gute. Amaze kumva ico Imana imuhamagariye, yarabajije ikibazo aravuga ngo bizogenda gute. Ntiyavuze ngo nibishoboka, ntiyavuze ngo reka ngo bontwenga, ntiyavuze ngo mu mico bazovuga ngo ndi umugore yasambanye, ntiyavuze ngo bazovyibaza kwiki, ntiyavuze ngo Yosefu azohava mheba, ntiyavuze ngo abiwacu bazonta, kuko bari mu mico umukobwa atwaye inda yaja guterwa amabuye ahantu akaba mu bisagara akazovyarira hirya, abana babo bakavukira ahantu bizarre. Ayo mariske yose siyo yazanye imbere y'Imana, ariko ntiyaravye ivyo, ariko yarabajije umumarayika ngo none bizogenda gute.